narinzi yuko kuja muri boîte bisaba ngo kwerekana identité ibintu nk'ivyo nazi gutanga keya shahu nukureri aggressive menga giye kugwana mumeze kubona umuntu agiye mu ariko aritegura kuja kugwana menga bisa nize komeze neza ni Darcy kuri Black TV tukaba turi kumwe n'abashitsi beza cyane babigeme sijya mbere mubabonye ni nibishushu vya Black TV ko turabakunda sinvuga ngene tubivuga bazobamenyera tu nyimba uri mushasha no gusaba ko wabanza ukagira subscribe ama commentaire hanyuma tubwiye ivyo wakunze n'ivyo wanse so nosaba yuko tu partage ndabigusavye Darcy Keza Darcy niyo mazina yanje bashafite izina ritosikishimi birasanzwe ni Keza sha ni gikira ndagukunda ingene we imisoso w'ifaratu nuko tubanye nuko nyene dukundana ariko reka turaza kubaha ikiganiro kiryoshe cyane gumana natwe ego gushika gihere bien sûr ego topic y'uno munsi rero kuntu biza kumera bon si débat tuza kugira en fait turagenda turi batatu rero hari ico noba naratinye kubaza Era canke Darcy uno munsi agishira habona turabazanya ego nta numwe yateguye ikibazo misanzwe ni nka nyake la vérité compte ukuri niko gukonta ayiziga tuvugisha ukuri atani nta kubesha ukuri kwa mbere hajya gukonta mu kirundi ni gute ntaco tugo okay turabandanye ba ni datangura reka duhe ijambo Ela noe eko kuko kiwatuje ngo ni watuje sabwiye watuje imbere ya kamera yego ibindi by'inyuma navyo tuvuga okay badaye twogera kwanza turamukanya Rubambo naje neza cyane akari n'umukolege wacu wa Black TV akora amamage meza cyane ni n'umusore akirondera risingo turamumenera amabanga okay so ndashaka gutangura ndabaza mwese ibiba ikibazo uyundi ikibazo siko uyu ndamubaza iciwe n'undi ndamubaza iciwe hama banyishure bamaze kunyishure bamaze kunyishura uwundi nawe acatubaza twese babiri umwe kimwe kindi guco onye hama muraza muramenya abakobwa bari imbere yanyu ivyo bari okay nje ndatanguye mbaze Darcy Darcy uzi imyaka ingahe kama kayitinigeza vise imyaka ibiri la vérité qui compte akabeja ni cons nabonye identité ya je me compte j'ai 19 ans rumba afite 19 ego nabonye kuri Facebook yawe nabonye kuri 19 oya kuri Facebook ndumukechazi c'est 19 ubona na fose na bakechaz oya je kuri Facebook quand même bébé ego bébé barese bese no kumeka allez je quitte l'émission allez ok kwa nyina kwa nyoko ara kwa kwibere okay 19 ans uni yanda madeni yitwa Krista Kaziguye ndazi Kaziguye Krista umva yene ntibavuze amazina ko bazaza turayavuga ukunyene okay Krista ngira lettre ya mbere itanguzwa n'izina ry'umumeko wawe bavuga je ndize c'est autre chose ni vérité ako birakoze kura amarohinga n'ukubesha vuga karindire ko kimumezo ndahinduye abagenzi ikiganiro ndagihevye ndafise itwa yo gutaha no nabonye ngaha gumanga mademoiselle okay bon ntago ntinya kubivuga
ntabwo atinya kuyivuga barindiriye ko avuga ko ari Okay, mvuga prénom cyangwa yozo. lettre itangura Ndagukwimba. ubwo rudome twumve urutonde rwa preno oya tutari gusabye iryo twavuze iritangura rya preno S. okay ni S yarivuze ni K aha anye hariyo ikomba après y'ikiganiro iza kuba Ni avuze zibiri oya tuvuga rubambo rubambo abona nyene kiniki Yabihakanye. aje cyangwa S ubu nageze kuri M est-ce que uramixa Yaravuye mu bagenzi banje. Chérie si uramixa Uravuye mureke kumwora. dukundana sawa studio Anyway, nukuri nta musheri mfise. wa musore wamana na Kristo ndagusuye Yewe ni he. uzokira pole pole Ni M ni byose. aya ma initiale Era uravuye mu bagenzi banje. Rubamba kuva baje. okay nibaza Yitwa ko Marty ikurikira yitwa Marty Sprite S na M Iko twaragahinduye. Marty Sprite S na M umva ncanga vyose si murundi ego okay okay amwa Cyo kibazo nzakoza era ugenda gakomeshe gashi. tekereza twavuze ko atabintu usarisha sheri we difference sheri wangu Oya, ati nyuma uravuga abagenzi. ati ko inyuma ya kamera turi abashusho watureke nico turavuye mu babara mu buzima burabandanya Muri turasohokana. tambo mbi Ukibandanya niwe yamukiwe. ikibazo kibanje kiroroshe ni ikibazo kimwe kuri mwese murakishura mutabesha imbere ya kamera vuga foli iyo mvuze foli murumva ko namwe ari ikintu mwakoze mutazo kwibagira kandi ari amakosa nimba yo gutamba mugakora impuzu ntavyonzi mba ari iki ntavyonzi foli kandi yakajagari mwakoze kuva muvuga gushaka kwino saa abakiki natangura Narivuze la fois passée naraduye ndabesha ko namenye. Cyo nico kintu. oya turetse iyo oya Nukuri tuvuge niyo iyo ukuze Iyo ega naho nyene nari nkunzi. 5e nari umwana. primaire Nari umwana. Bon ntayihari yindi niyo vraiment. Ega je nampenda akana gatekereza. Krista ndabivuge vuga turabagenzi basha ibyo bitari karivugisha nk'amagaye karababesha mwebwe ko ntari karabesha twebwe sinaza kari foli ariko jenzi kari kosa yakoze Nkiyihesha. gufata peinture ukayisiga ku nsara ukatubesha ningo ni verni gufata irangi irangi batutubesha ngo ni vernisi uribaza vrema n'ibishunduri tubibona Rubamba hafatira izungu. Asanzwe nzirana n'inzara za. okay twagiye kwa ene jewe fori nakotse ndibuka turi mu gihugu ntarinze kuvuga izina Mu Burundi. oya kabisa kuko mu Burundi kubikora Okay. afite nyene twari muri ako gahugu karaho rero Rwanda Rwanda rino. amaka eka barundi turakunze kuvuga carte kazanga tugize igihugu ngo twajabuze oya musha mubimenya ico gihugu mukimenya vuga twumve rero sasa hariho ukuntu twaba mba hari ahantu bapangisha etage bakayipangisha yose ugasanga murabaye munsi abandi baba hejuru tugere twari dupanze hejuru umva rero byarabana na etage ya universite umva nyene hari abanyeshure biga mpagaze mu idirisha barashobora kumbona bagize hama rero urumva hari igihe banavuza na sifre nkavyumva ndi mw'ishure bari mw'ishure je ndi mu nzu mu cumba cambwira ati simanuka hasi abanyeshuri basohotse urumva nyine muri pause imisore canke inkumi imisore bakamanuka
nanje nkaca nyene nkatuvuga ati kanimanikire jate turaja gutera story yewe nkamanuka icyo gihe rero canshika hasi nyene turavugana nabo batipe mva bavuga nyene igiswahili si muri Tanzania mugabo bavuga igiswahili turavugana turaheza abarevye ibintu twavuganye byari ibintu byo kuja muri boîte rero turavugana mwijoro ati mwijoro uraza gusohoka pore ucuza tugende mu gihugu c'abandi guys ikindi naco ca kabiri nari nkiri mu minero nari se 17 ans niba ntibeshe nari se 17 ans oya nari se 15 ans nga nari nkuze nari muremure urumva ari fier ego nari se 15 ans sinobesha deja sawa tururuka kwa nari nkuze hansi imishatsi nansi iki nta bintu byo kuvuga ngo ndi umwana iki kusane nta identity nta nubwo nari nzi yuko kuja muri boîte bisaba ngo kwerekana identity ibintu nk'ivyo yewe ndasoboka mwijoro pore ndagenda hageze turashika imbere y'umuryango wa ntuze wa boîte ndo wo kwinjira sabwa tubakwara ama identity rero wewe subira inyuma ati kweli ibi kwa nyine umva nyine sijyambe tuvuge n'abatipe twaravugana kenshi nkamanuka bakamanuka tukavugana mbe tutamaze kwa besto hewe roman ni film oya twari twasha turamanuka rero rega hari pause rendira ndabibabwiye icyo gereha ndaza kwanje nari niyugururiye kumbe oncle yavyutse acharugara kandi portail waza ngo ntiyugaye my dear hari ahantu haraka ntuzakajada kari clôture nyene ukuntu niko narayemwo gushika yabaye mutsamu umve abo ndakararamo ndiyegeza mu ntuze mu vyatsi ndafata ikoti nari nambaye niyo nifutse kiniki mu mutwe mugabo muravyumva nyene ubwoba ariko ntari gusinzira ngo njyame umukozi arugura rero mu gatondo nka 5h ndaza pore ndasuha ndaduga nibaza ati nta muntu numwe yambonye kumbe ibiyo biri filme bambonye bose bace biyegeranya muri saro cashikasha nisanga nyene hagati yabo muri saro gutyo nta kindi kintu navutse waraye umunsi wose ego none kwa nta kindi nukuri kuma nta kindi kintu navutse acena tukavuga ati sorry baratwenze waraye naraye mwigaso icyo rero cyarabakuye je niyo dukora ico kintu nyene c'ubujinga nakoze kubera nasohotse nyine natwe n'urufunguruzo gashobora rero umva waraye mwigazo gashobora bra naye boy okay nije ndamukiye mana tabara nganda bateranye ngingo babiri urabibona sinzi kurabibona we kuva aho twakagendaniye mumaze kuvuga amadefo yanje nta na rimwe turavuga defo za Dosi tuvuga defo ya Dosi umva defo umaze kubona kuri Dosi ibanda ndazuzuraye ndayivuge kwa Dosi yego ngira sha era Dosi kandi era ntabesha avugira urabitse ndero basi ntiyayitakaje vuga twumve oya imbere ya kamera yatireveye ko kikonto baje twese ayo basha ndasavye utwaragasha nze kumufungura n'ikime wacu oya defo ya Dosi physique canke indani oya pana ivya physique indani normalement kunze kubona defo ya Dosi nuko ahora ashaka kwigira umuntu wo mu muji sana kurusha abandi sinzi ko mu byumva kuva kwanza dutangura kuvuga ibifaransa menga bibaye byinshi ukuntu nyene cyane birashija okay birasha ko n'umuntu kwanza tukunda kuba turi kumwe n'uyu mba n'umuntu dukunda kuba turi kumwe rero nasanga ndiko ndigana ubujinga bw'uyu asanga ntange kuzo ndavuge ndibuge kandi kibabaje arakopya je birandukira birandukira yizanye iki
birandukira cenje kibabaje rero I don't sindabikunda ibyo ntuzurigira umuntu nze mi Bon Town wapi wavuke ruguru turabizi rero tekereza turavuga ikirundi ugushika phrase here please Koze neza. gira rero defo nawe wo mugire defo Bon, defo ya Ella. Nazi gutanga care shahu. Nukureri aggressive menga agiye kugwana. Mumaze kubona umuntu agiye ariko aritegura kuja kugwana menga bisa. ndakubembereza Umuramukije. Ngushaka iki? Ella nukurika Ella ni. Ndabeshe gakije.